Reka ndabaramutse ndabipfurize amahoro y'Imana abane namwe mwese bagenzi inshuti bakundwa, kuri uno mugoroba ngoma ndabereke akantu k'ubwenge mushobora gusanga gashobora kuba bamwe bamwe batazi ukungene gashobora kuba gakora. Kuri uno mwanya reka ndabereke akantu guys, reka ndabereke akantu, ako kantu gakunda kugora abantu benshi ugasanga bibaza yuko koba ari akantu gatuma Facebook ifise ikibazo canke ishobora kubatera ikibazo. Guys, nyakantu ntimwibaze ngo nakandi, naka mubona imbere zanyu aka kantu ngoma ndakabasigurire neza umwe wese akumve anagatahure, kandi n'akantu k'ingirakamaro, si akantu umuntu avuga ngo acakuraho. Oya guys, n'akantu kubwo gakomeye k'ubwenge, aho intelligence artificielle igerageza gushakisha guha ububasha abantu kugira bashishikare bashakisha ubuhinga. Rero ntabarandiye, wewe utarakora subscribe canke s'abone kuri iyi channel yacu ya technology Filina Media PC mobile, ufyonde ko subscribe kugira uzoze urabona ivyigwa bitandukanye mu ntango kugera kw'iherezo. Reka ubu naho tubereke kandi ukungene ako ka application ariko kaka gakora. Guys, ndakubwire yuko aka ka application ni AI, nkuko AI iriko irategura ibintu vyinshi cyane itunganya kugira ubuzima bw'abantu bworohe, ku banyeshuri canke ku bantu b'abanyakazi canke ku bantu ture domaine zose zibaho, ivyigwa byose bibaho, AI ishishikara kubibatunganiriza. Guys, ukeneye kukabona aka kantu no kuvuga nimba utakabona nimba utakabona muri application yawe, cuvayo muri application yawe. Ni Facebook turimwo, nkuko mubona iyi ni Facebook, no kuvuga ucuvayo umanze uje muri Play Store, winjiye muri Play Store yawe. Guys, Play Store nibaze ko mwese muyizi, naragerageje kuyibereka muri video iheze. Ni kuvuga kwiga duhera kwiga ku muntu abazi n'utazi, uzi Play Store nta na kimwe, ariko utayize nayo niyi. Guys, uca winjira muri Play Store, uhejeje kwinjira hano muri cya gihe uzoba utabona iyi application yawe ya Facebook, utabonamwo, uca winjira muri message, utabona ka application dore tuvuga ariko kaka, uzocuza uze ngaha muri Play Store. Ya Play Store uyugurure, urindire guys yuguruke. Weje kuyugurura uzocuza ugire wandikemwo ijambo Facebook, mumbangire gato, mumbabarire gato, wandikemwo Facebook, haduze Facebook, nkoresha light, cyashenda ngaha kuri light. Urabona ko ngaha guys, jewe Facebook yanje ico shaka kubereka, Facebook yanje iri installe kandi nta mizajuru iri kirasaba. Guys, ndakubwire yuko ahacari gikenewe nacangira mettre à jour, nk'akarorero reka ndabereke application yamaze gusaba à jour. Kuvuga iyi application itari à jour, kakarya kantu ntuzogasangako. Uca winjira uguca ngaha ugafyonda kuri ukandondere application isaba à jour kugira bikunde muco mubibona. Iyi Chat GPT ni application ishobora kudufasha mu kugira turondere amadone canke turondere ubuhinga ngurukana bumenyi. Iyi irakora amafoto, iyi urashaka kwandika igitabo ukoresheje iyi, nzobibigisha ndabibereke. Rero cakineye ko ndabereka udasanzeyo kajya kantu nababwiye, no kuvuga nico ciki ubona ko yamaze gusaba ngo mettre à jour. No kuvuga iyi application umwanya n'umwanya muri telefone yanje iri bloka. Narabisiguye ku munsi w'ejo kuri video nakoze, yuko mu gihe na WhatsApp canke Facebook yamaze gusaba ibi, mwico gihe utegeza kucumanza ukabikora kugira bikunde WhatsApp yawe ije kugira. Ni muri cya gihe WhatsApp zagomba ngo yaheze ngo yindungikire, bijya uburi kurabikora mugabo ntibimeze neza. WhatsApp uyikura muri iyi application ya
ya Play Store. Ni kuvuga rero ya Facebook yawe uzoshugira mettre à jour, uje kugira mettre à jour uzoca usubirayo muri application uzoca usanga ka kantu kariko aho ni muri ca gihe uzoba wakabuze guys. Aka kantu kuko niko tuguma twige rero utekereze urabe ukungene gakora guys. Bamwe bashobora kwibaza yuko kabajena, uraza ukagakorako akanyene nibaza ko mwese mukabona guys. Ucuza ukagakorako ukakugurura, ugakoze ko urabona ibica biza. Jewe ibi imubona nivyo maze kubaza, ni kuvuga iyi ni intelligence artificielle. Ni kuvuga iyi intelligence artificielle idufasha iki? Ku batayizi idufasha gushobora kubaza ikintu cyose wumva ko udafise ku busobanuro ikakikwereka guys. Muriko muritegereza murabona ibi ni ibintu byinshi imaze kumpa guys. Ndabibutse yuko ngaha noba maze kuba mbaza ibintu by'umurengera byinshi cyane gose, harimo ivy'ubuhinga, harimo n'ibindi. Reka ndabereka uko buryo bwa mbere, kandabereke guys. Ndayibaza ati comment installer application WhatsApp. Ngaha ndayibaze guys. Ucuza ngaha muri message ukayandikira guys. Ucuza ngaha muri message, nibaze ko mwese mwamaze kuhashika kuri message. Umaze kuhafyonda clavier yugurutse uco wandika ati comment installer. Kandi ndabibutse guys, iyi Meta AI ni kuvuga ka application ka Meta AI ntigatahura ikirundi nkuko tumenyereza ChatGPT n'izindi za AI. Ni kuvuga zozo urazibaza mu kirundi zikakwishura. Nzobereka ChatGPT ukuntu ikora, mukurikirane. Nababwiye mugire subscribe canke s'abonner, gaming, partage n'ibindi kugira bikunde icigisho cyose dushize ko uzohore uza urakibona. Reka ndababwire rero, ni kuvuga uca wandikamwo nk'akantu kanaka gusoba kose. Nk'ubuje ngo ndayibaza ati comment installer l'application WhatsApp sur téléphone, murabe ivyo ici impa. Canke comment installer WhatsApp business, comment installer Facebook, ainsi de suite. Uri kuvuga ugerageze gusa kuyibaza ibintu yumva, mugabo ivyo yumva, ururimi yumva ni Igifaransa n'icyongereza, ni Igifaransa n'icyongereza. Rero reka ndayibaze comment installer application WhatsApp. Application WhatsApp. Clavier yanje ikirangora muga ntacyo ndihuta. WhatsApp sur mon téléphone. Okay guys, ucuza ugafyonda guys, kuri aka kana murakabona naho kanyegeje nako kurungika, muga naho kanyegeje ntikanyegeje ngo nimukabone guys. Mumangaze gato naka murakabona. Ucuza rero ukaca ugirane urungika ukagakorako guys. Murabe ivy'ikimpa ubunyene irakora, iguha ibintu byinshi cyane gose, guys. Urayibona ngaha yatwandikiye ngo pour ngibi iza yabizanye, kandi usomye uje ngo pour installer WhatsApp sur votre téléphone, suivez ces étapes. Pour les téléphones Android, umva kuri telefone ya Android, ouvrez le Google Play Store. Ni ya application nababwira kare, dushobora gusangamwo application za Facebook, WhatsApp, tugira mettre à jour. Ouvrez le Google Play Store, recherchez l'icône du Google Play Store si votre téléphone. Barondera application ya Google Play Store muri telefone yawe ibirimwo, kila telefone ibirimwo, kiretse ko nayene itigihe nzobibereka. Play Store nayene iratigihe mugabo siyo itigihe, mugabo hari aka application karimwo aho uzosanga uyinjiye bikanka. Nzobibereka guys. Mugerageze uzaguma munshigikira mumpa commentaire y'ibyigisho mushaka kwiga, byose nzobibashirirako guys. Ni kuvuga ucugira etape ya kabiri batubwiye ni recherche WhatsApp. Umva uco wandikamwo muri recherche utapemwo lomo WhatsApp.
dans le bar de recherche muri placement mu kibanza cyo ca recherche aho dolekra hejuru. Rero ntitwobisoma vyose, ariko no kuvuga we uzi gusoma kaka application mwamaze kukabona icyo gafasha, ariko kaka mwamaze kukabona. Rero guys, sinobarambira, nizere ko mwakurikiranye neza icigisho, kandi icigisho kimeze neza. Ku munsi w'ejo aho nzoshobora kubereka n'ibindi bitandukanye, muze muri commentaire mwandike ibibazo vyanyu vyonse, tuzobafasha kandi neza, muguwe neza.